muganka jewe nabariki uwo munsi nakoze ndashobora guca amafaranga 8,000 gushika ku 9. Jean Marie asa n'uwihebuye 9,000 yahora aronka abanje gukora cyane ntazi ko kuva mu ndwiza azosubira kubironka. Ayo mahera ngo yahora amufasha gutunga umuryango, ariko kuva ku munsi wa mbere ikinga giwe ntirizoba ryemerewe kurenga kuri Gare du Nord muri zone Kamenge. Aha rero kimwe mbona kweri ubuzima bugiye kuba nabi, ingingo nta muntu n'umwe yashimishije. Inzo nka jewe nayiriha 25,000 kuko twakora mwibarabara umuntu yashobora kuronka udufaranga, kandi ntuvuga nawe twari duke mugabo umuntu twamufasha gose. Ko nka jewe nsanzwe mfise nk'umuryango, ndafise umugore n'abana 2, kuko ntabancisha mwijisho ntibigira buri cyo bafungura no kwambara bakambara n'utwo murago mabaro tubafungura. Jean Marie abona ko iyo ngingo yo kubuza amakinga, amapikipiki na tukutuku gukorera mu gice kinini c'igisagara ca Bujumbura izogirira ingaruka mbi abanyagihugu batari bake. Aha rero iyi ngingo ukuntu mbonije n'umunyagihugu ari wese ya muto muto canke mukuru ije imusubiza inyuma, kuko aha jewe simbona ubuzima ukuntu bugiye kugenda ahantu kwangara nyene mwibarabara. Ikintu mbona kigusa umuntu agiye no gusaba Imana ubuzi bwo bwino, urabona buragoye n'aba bayi bitwa ko bize nta buzi bariko bararonka. Urabona umwe wese agira ico yiyungunganijemwo, naho ubutegetsi bwacu ntibumworohereza. Kubwa Jean Marie iyo ngingo yafashwe gihutihuti, kubwiwe ngo leta yari kubanza gukora amabarabara igaciha n'umwanya w'imyaka 3 canke 4 abo bisumamwo bakoresheje amakinga, amapikipiki n'amatukutuku bakitegura. Ejo tuzobabwira abandi banyagihugu iyo ngingo izogirira ingaruka mbi.